Hello everyone, murameze fresh. Hama turigarukiye muri JCTV. Jeni ngaha banyita Mr. Love, Babla Simba, Babla Genge, making a stronger boy the boss. TNP, TNO, TNG, one mission, one people, one color, one target, one mind. So, twigarukiye ngaha muri JCTV dufise umutumire. Aje kutuyagira ibintu byinshi. Ikiganiro cyanyu twacise Talent Time. Mugihe cyambere turaza kumwakira. Tumubaze neza. Ese umuziki we watanguye gute? Byagenze gute kugira yumve ko ja muri studio? Turaza kumubaza ibintu byinshi byamugoye. Ndazi ni byinshi. Muraza kugenda mu vyumva. Araza kubabwira urugendo rw'uyu ukuntu rwagiye ruragorana ahageze. Ese kari karakora gute? Hama twebwe ngaha mu cya kabiri turaza kumwakira muri Inspiration Time. Araza ko inspira abantu babaririmbyi cyane n'abandi bantu bashaka kuba baririmbyi. Ababwire neza inzira bocamwo muri bikamaze gushikako. Birashobora kuba ari bike kuri we, ariko abantu bari hanze bashobora kubona yuko ari ibintu byinshi. So turongeye kubaha kaze muri cya gatatu turaza kumujyana mu gice twise relax time, naho nyine araza kwisanzura adufashe gutwenga mu tubazo two gutwenza. Jeni twa Mr. Love, Babla Simba, Babla Gen 9 meshi mwagiye murantazira. Nobody cares, no risk, no story, nta uzibira amazi bakebeza. Kati musabe yegene mikuru. Everyday ntuzotunganya igihe cyawe cyaraheze kuko je nabaye single ubu ndi muri vibe sinitaye kuvyo natanze sinamenye imipango yawe aya mapenzi yo mwimise yombabariza umutima aje ndinganitwa Divine MG ya murakoze. Ati yitwa Divine MG, mbega ryo bajyavuye he? Divine MG ni izina rimwe mu nyuguti zimwe zageze ziva mu mazina yanje yose abavyeyi banyise. Nibwo nahisemo guhitamo inyuguti zimwe candonkamo Divine. Divine D ni nk'izina ni nka nyuguti imwe yagiye igomba kumfasha ku byambere bisanzwe bibaho keshi byogora gutahura abantu benshi, ariko ubitegereje neza ukavyibaza ko cyane ubitahura. Amavine tu do umse Divine umva jewe niko nobisigura mu majambo make kuko si undi yitwa Divine ndumva ko bari kabesha. Iyo ndirimbo abantu batayitahuye neza yitwa gute? Pause. Yo biri kurubuga rwa YouTube. Iriko vyo. Iriko? Yeah. Ati indirimbo yanje kurubuga rwanje rwa YouTube yo biriko. Baje kugira subscribe rero. Ivyo bavyiza cyane zonezera kuko nivyo nahoze nifuzaga ko babaza barankurikirana nyene bukebuke tungu ndazizamira sa. Divine je yatangiye kumenya ko azi kuririmba ryari? Igihe ni kirekire tu haraciye imyaka myinshi cyane. Gusa ko nyene biba ubyumvamo, ariko kuba wowe nawo bishira mu ngiro bikagorana kubera aho hanze hari benshi babumva umengo boja muri studio bagakora ikintu kizima, ariko bikanka buryo nubwo bashaka kurana amafaranga kuja muri studio atuma yarekura. Ico gihe rero benshi biratuma adashaka gushikayo. Gusa je narifunze ndavuga ati reka ngerageze mu muziki ndumva ko ndimo. Hari nko mu mwaka wa 2018. Vyarakoroheye gukora umuziki wa mbere? Umuziki wanje wa mbere umuziki wagiye usohora wagiye kuja hanze 2024. Urumva ko guhera ico gihe 2018 nari nkiri mu office mu mutwe kuririmba, ariko sinabwo bashire mu buryo ku mpamvu y'uburyo bwuko kuno shika muri studio. Ariko 2024 navyo ndashika yumva byarangoye cyane ku imyaka ingahe yahise imyaka 6 gutyo ntarashobora kubona kuno shika muri studio. Nagira ibibazo cyane ku buryo ntagiye ntashitse muri studio ngo bikunde, byaratinze cyane. Ati byaratinze cyane. Ngaha muri JCTV tuno muzi twakwakiriye kugira utubwire ni izihe ntambamye woba warahuye nazo? Intambamye nagenda ahura nazo nuko muri benshi nk'uwo ushaka kuyagira amakuru yawe rimwe nk'amabanga yawe ukayamusamburira ukamubwira ibi nibi kugira agire icyo agufashije. Kenshi ntashobora gutahura nkaho wowe ushobora kuba ufise ikintu muri wewe, ahubwo wayibereye bize n'ivyiwe ku buryo ushobora kumubwira ati je noshobora kuririmba afise ikintu yagufasha, adashobora kumva ko yagufasha koko umengo ntaho umengo ntibimuraba. Kenshi rero byagiye biramba ko cyane ku bantu bamwe bagenzi n'iki, ku buryo nubwo bayumva wo mubwira ko ushaka ufise nk'indirimbo atumva yoyiraba umengo ni bisanzwe kuri we
so uba waraharuhiye cyane. ngaho muri ico gihe Yeah. nihe nyifato ukwiriye kwereka abantu kugira bagutahure? Kugira gutahure byiza nuko sinumva ko kwisha uburiwe ukekana uburiwe ukamwereka ati je vraiment ndumva ko ndi mu muziki akabitahura uko cyangwa akavyanka gusa ko wewe ivyo biguha amahoro nawe afite ibindi ibereyemo ko nawe agakwitayeho cyane. Ese Divine J aririmba indirimbo z'urukundo gusa canke yo baririmba n'izindi ndirimbo zitandukanye twe ngaha muri JCTV dutahura kuno munsi? Tahura ko Divine MG kuvuga ko ari indirimbo zijanye n'ibintu bibaho, ibintu bitoshikira, ibintu biba ku muntu wese, kuvuga mu rukundo cyangwa ibyo tubayemo mu isi, ubuzima umuntu abayemo kandi ibintu umuntu acamo buri munsi, yaba bukeye ko bwije umunsi wose ashobora kubicamo ivyo bintu, nivyo je nshobora gucishamo nkabivuga nka message ariko ndatanga ababitahura babitahura, sinzi gusa ko bose babitahura urazi kenshi bigira ntabakundwa na bose. Yeah. Ese ari mu rukundo? Ndi mu rukundo ariko byaragoranye cyane kuko indirimbo nasohoye bwa mbere nayisohoye mvuga ku makuru amajanye n'urukundo kubera ko sinorohewe. Bishobora kuba sinzi aho byashoboye kwankira nyene byaragiye kwanka, ariko urumva ko nari nabanje kuba nari ndi mu rukundo bica bituma ivyambaye kubituma nsohora indirimbo yitwa Poets. Ese mu rukundo birashika nyene bikagorana? Biragorana cyane. Bigenda gute? Hamwe kenshi nk'ufise ukunda nawe ntagukunde biragorana, cyangwa ufise hari ugukunda nawe ntumukunde biragorana. Si ngombwa ko nawe ngo umukunde kubera gukunda utavyiyumvamo uri guta umwanya kandi nawe uri kuramugirira nabi, kuko we aba ari muri yumva ko agukunda tu ukaza no kubimwemerera utamukunda uciye ukoze n'amakosa. Ese abemeza yuko urukundo rushobora kugabanya stress ku mugabo, we nawe aboye muravuga rumwe yuko urukundo rushobora kugabanya stress? Kugabanya stress biravana kandi uba gwakira muri wewe ko ushaka kumva ko urukundo wewe bana bivaye n'umuntu muri kumwe mu rukundo kumva ati ndumva afise amahoro. Sivyo navyo bikunze kuba kenshi y'umukunda, kuko urwo rukundo si bose baba rufise umuntu ko arabagabo ashobora kuba afise ibindi bintu yikundira usanga yikundira n'icupa tu cyangwa ariko kigatuma kimuha amahoro, ariko bicitwa urukundo. Kuri Divine umuntu amukunda aba ameze gute? Jewe umuntu ankunda vraiment ndumva ko ari umuntu abashaka kumenya akanya kose komerewe, akaba agomba kumbaza ibyo numva nifuza jewe umwanya kandi wose. Je nje nafata nk'ukuri ku rukundo, kuko nimba noba unkunda udashaka kumbaza umerewe gute wifuza iki, so ntunkunda tu. Ntabwo unkunda kweli. Ati je udashobora kumbaza ukomerewe uko naraye ubwo ntiruba ari urukundo. Ese iyo haje umuntu akakubwira ati jewe naragusariye nawe ukamubwira ati jewe, ukamwereka ibimenyetso byo katariho, uwo muntu agaca yigira muri ico gihe uricuza? Yo wari nzo bikora uko ukamwereka ikimenyetso ko atarihuye ntushaka kwicuza kubera ubu byanze bikorohera mu mutima. Ntaco bigutwaye wewe kwanza, ntaco bikubwiye, kuko iyo byobaye cyo byo gutwara akizakurika ko arashaka gukunda we nawe byo gusimbisha umutima bikakujana kuri we. Ariko iyo wumvise umengo ni bisanzwe kuri wewe, so niyagiye ntaco babigutwaye tu, kubera ko urumva ko ntaco bikubwiye nubwo yaje ntaco wumvise muri we kimpinduka, ntaco babikubwiye tu nubwo yashaka agenda. Abemeranya yuko igitsina gabo arico cyo nyene gikunda ariko igitsina gore kidakunda, nabo bobanura iki? Biragoye cyane kubera ko turatahura cyane abatabizi cyane, gusa tuko turiyumvira cyane. Iyo cyagiye kuzana ico kintu cyo kuvuga ngo abagore igitsina gore ntigishoboye kuba coba gikunda, ahubwo igitsina gabo nico giye gukunda. Harantu byavuye sinzi ko benshi bahatahura. Harantu handitse sinzi ko ushaka ari muri Bibiliya, ariko nanje ndabishingiriwe ndabifitiye ubuhamya cyane. Bivuga ati Imana ikirema haje umugabo ni Eva ni Adam. Sasa imbwiye ati urakunda umugore wawe nawe Eva urakunda urubaha umugabo wawe. Ntabwo igeze umbwira ngo urakunda umugabo wawe, nabwiye turubaha umugabo wawe. So abantu rero twaje dushiramo ko umugabo ni wakwiye gukunda tu, ariko umugore yubahe umukunda. Si ko niko je nagitahuye, sinzi ko kundi kuntu ko abandi bantu bashaka kuba bacumva, ariko uko biri kose yakabaye ari umugabo akunda agakunda nawe umukunda, ariko
canke umwubaha kuko ico cubahiro mwene uwo ariko arakunda ico cubahiro amuha nico gituma nawe yumva ko akunzwe kubera icubahiro rero urya atagukunda nta cubahiro aguha ico gihe ntabagukunda icubahiro aguha nico gisigura urukundo agukunda atakubaha ntabwo abagukunda atatakubaha nta rukundo abagufitiye kuri Divine J iyo bishitse umukobwa akamwigumurako abategerezwa kubaho gute ese ku buzima yo cyari bamwe yo bupanga gute hari igihe kuba yonyigumurako aba ari imvo zanje je nanje ntabanzi iyo bibaye ivyo rero ndamubaza ati se wanyu byagenze gute ari umuntu aciye gutahura icari cyo cyarimo aransigurira ati je kuba nagize uko byavuye kwiki nkamenya ati ikibazo cavuye ariko nabanje kumenya ukuri ushaka usanga ari imvo ziyiwe afise ibindi bintu ayoba yigiriyemo je akaba abona ko tutagikwiranye tugiye nta mwanya wo gutumwanya uco tuza nyine ukamenya ati ndijewe jenyene kubera ari ibintu biba akaba atakinda kimwe wohindura wifata uko nyene kuko ugize ngo uhindure ibintu ahubwo hasha hafa n'ibindi ese ku mugabo hagati ya business hamwe n'urukundo ni kihe yoshira imbere urukundo kenshi nduvume ngo goza ariko business yagenze neza yoshira imbere business yoshira imbere business kuko business yimaze kugenda neza urukundo ruraza ariko tutaravye cane ko ari abantu benshi bagukunda kubera business yawe kubera ivyo ukora bakubonanye ibintu ariko nubwo biruko urashobora kubona urukundo nyabwo kuko iyo udakoresha iyo uravye umuntu urabona ati umuntu ashaka yankunda ivyo fise canke nyankunda ivyo fise iyo usanze yakunda ivyo fise ntabwo bagukunda na gato rero byiza shira business imbere hama urukundo nyabwo ruvyiza nyene rukundo nyabwo rumeze gute urukundo nyabwo nakivuze ni ukuvuga umuntu akubaha akamenya ikintu ukeneye akanya kose akamenya uko umerewe umwanya wose akakubaza siyo ngo ni urinda guma umubaza ngo urumva bimeze gute koso ikintu cyo tuzi nk'abantu b'abahungu cyangwa abagabo umukobwa ni ugera kwambara gukunda canke sinzi bivaye nuko urukundo ruba rumeze singombwa ngo urukundo ngo umukundane n'umukobwa gusa inkundu ziratanga ushobora kumva umuntu umukunzi kwera ivyo ibintu bitumye umukunda nyene we ntubimenya gusa ukumva kumwiyumva nyene byoba byiza ko muba muri kumwe arizo mukorana business canke ikindi ariko warinze wowe nyari wumurondera nuko ubu mugaragarije kuri kwawe kenshi abasore dukunze kubesha cyane ariko vyiza nuko uwo muntu wenyene we kuba wamwishikiriye ukambwira ko mukunda naba kwiye kubimenya ko wamubwiye ukuri nawe akagaragaza ukuri nimba yakwishuye ego ubwo ni ego nyene niwe bakwiye gukurikirana akakwereka niba ivyo yemeye ari byo atakubesha ati abakwiye kukubwiza ukuri akabona yuko nivyo uriko uramubwira atari n'ububesha n'umuririmvyi akiri muto cyane yitwa Divine azanye ibintu ngaha byinshi azanye amakuru menshi azanye umuziki witwa Pose ese kuri Divine umuziki witwa Pose cyangwa indirimbo Pose atuzane ngaha muri JCTV yo bifise message yiye nijya wiyumviriye gute kuririmba Pose wari uri muri situation yiye sinayindi mwana nasa no wari yahimukiwe tu nayindi mu bihe bibi cyane ariko nza kwiyumvira nsanga ibintu byambayeko nta muntu numwe bitabako dufatiye ku isi yose witwa ko ari umuntu yamubako tu kuko nasanze umwana ukuze umugore umugabo ibintu byambaye ko bishaka kuba ku muntu wese muri make ni nko kuvuga ko guhemukirwa tu iyo uhemukiwe rero ufata ingingo nta mpamvu guma wirwa ku bintu bitakuraba basi ta amahoro biguha birekewe Pose ubibize n'akazi kawe byo kuba ubibize n'akazi kawe biguha aho uba bikaguha naho urara bikaguha n'icyo ufungura ivyo biguha amahoro kubera ko kuba wumva ko wogumukurikira umuntu atari hari ubiguta umwanya tu ikintu cyagiye kuhaba ku ndimbo yitwa Pose ni message ivuga ati nimba byanse fata ingingo okay nimba ari kuba Pose cyangwa kumva ko wogumumwiruka inyuma biguha amahoro sawa urabandanya ariko biratanga amahoro kuba umuntu atagukunda bije biratanga amahoro apina na gato kireze bivaye n'urukundo w'umukunda ukumva kuba wumva ko umukunda wewe wenyine uvyibwira ati ndamukunda bikaguha amahoro ariko nivyakanya gato hazogira igihe urunanirwe kuko biza birakuva mu buke ariho n'umuntu muri bo abantu bashaka gukunda
agiye mu kigwa akavuga ati jewe sinkigukunda Mm. yumva ataco yibwiye ati jewe gusa ndagukunda we akumva amengo yo kwidadira akihagarara ko tikizima ndamukunda ariko muri we genda biragabanuka uko iminsi ihera nibwo genda yumva none umwanya ndiko ndatanze ugarura za gute kandi nivyo abakwiye gushami ati ko atankunda nta kundi rero hari abo biha amahoro bivanye no urukundo abafise muri we. Ese nizihe nyifato uhanura abajene bokurikiza muri kino gihe kubera ko ndazi couple nyinshi zubakiye mu manyanga ndazi ni benshi bamenye ukuri usanga ibintu bibaye nabi hariho abantu usanga biyahuye cyangwa ugasanga biyahuriye mu mayoga ukuma ngo yarankatiye ni iyihe message woshikiriza abajene babandi usanga barapfiriye abantu akavuga ngo je no gupfa no wopfa kubera urya naka yambwiye gusa ko yampevye ni iyihe message nyene uvuga ati jewe ku bajene ku bantu bari mu rukundo je bivanye n'indirimbo yanje Pose nakoze ati je nari muri situation niyi mugabo re je no bahanura iki iya kugira urukundo ntirubarushe kime wo bahanuri ziza no ko kwikontrola bakamenya abo baribo akamenya ati jewe nimba ndinga nimba shoye gukunda bikaba bapoze tu ube poze vraiment bizogutuma basubandanye ubeho base kuko ariko cyangwa gutumuva taba yuri mu rukundo ushobora kubaho bivanye n'ibindi bintu urimo biguha gutuma wumva ko urukundo nibisanzwe ariko hari no kuba mu rukundo ugasanga bimeze neza urukundo intundo ziratandukanye rero ushobora kuba mu rukundo ukabagwiza kuri wewe n'igihe urubamo bikanka abana bapoze umenya ati jewe reka nkurikirana ivyanje muri ibi bimpa amahoro bitarenze mu rukundo kuko siteke ngo ni wese akundi ya ushaka gukunda canke ntukunde ari ikintu cyo bahanura byanse byose bikanka yaje utuma bino bipfa canke ibibiva wowe kumva kumwe ngo niyahurukiya ku buzima wowe ubwawe n'Imana ari Imana yo yaguhana kuba wiyambuye ubuzima kandi ni waba kiretse ko n'abasigaye baba basigaye kwisi bumva bababaye kuba babuze umuntu ariko nivyo akanya gato ntazereka kujya ngo nuko wapfuye wewe wiyambuye ubuzima nyuma y'ivyo turazi neza turavyumva neza bishobora kuba ari byo ndibaza n'ivyo ko nanjye no bitangira ubuhamya wacumuye araca mu muriro akoze neza araja mu ijuru wowe ibazo yambuye ubuzima ugiye no mu muriro tena urumva ico gihe vraiment ntabwo wakoresheje ubwenge nk'umuntu akwiye kuba yumva ko yo kwihagarara ko nk'umuntu w'umuga sa byanse bapoze ubipoze umweti no gukora ibintu bishaka kugenda neza kama mahoro byase bwiki ati byase bapoze bigukundiye naho bandanya uyu bamwita Divine n'umuririmbyi akiri muto cyane afise impano afise amajambo aryoshe mu mushigikire twe twamwakiriye muri JCTV uno munsi yaje kutuyagira ibijanye n'umuziki wiwe ariko nantuyagira ku ndirimbo yo yitwa Pose so turiko turamuyagisha afise byinshi yatuzaniye ariko ngaho oyi reka tubandanye ndumva yuko sije ufise amajambo menshi biraboneka yuko urukundo wamaze gutahura icarico so tunabandanya muri talent time turi kumwe nitwa Mr Love Babla Simba Babla Gang nani menshi cyane reka twigarukire muri talent time uyu munsi mu kibano boba bagufata gute mu kibano ba so 20% uvuga 20% bashaka kuba bantahura bijanye n'ivyo ndi mu muziki bashaka no bazi ivyari byo sa no bavuga ati ntabwo twogira kubera ko ikintu kiri mu muntu burya ko kimukoramo birakora ariko benshi umenye bashaka gufata nkaho mengo wabuze icyo ukora rero kuba babona bo kwa muri mu muziki so umwanya ufise wanye ushaka kuvuga ati ngiyaha bagasanga abantu gene muri studio wowe avyubugiye mu gitanga akazi kuba ufise kese cyizere ko bizoshobora gucamo ejo canke hirya yejo ariko abantu bamwe bashaka kutabitahura bamukumva ngo wabuze icyo ukora akakubwira abaririmbyi bamwe ngo bamaze imyaka ini bicaye ngaho ntaco barico rero bakumva bo guca intege gusa ikintu kimwe coco ukwiye kumenya impano yawe umaze kumenya impano yawe cane ukamenya ko ukwiye kuyigwanira ukayihagararira kuko amajambo abantu bavuga arasambura bamaze kuvuga amajambo yose ukayemera ico gihe nawe uratuma umutwe ukibura uburiwe nakanazokora iki kimuteza imbere nawe ucumva cyo guteza imbere wewe kora bijya wiyumvamo ko niyo mpano yawe niba kwikira rye vyana bishobora byanse kugaruka bya bindi usanga abandi barabifashe rero iyo bigenze uko
ndatahura ico mu kibano nkamenya ati ntibazi ivyo bavuga ntibazi n'ivyo bakora nkabakira uko baje nuko babivuze avuga ati nimivugire ati solution nuko nobima amatwi bavuga menshi baratwinjirira cyane ugasanga bariko baraduca intege kandi ku mpano Imana yatwihereye kubona iyi mpano nyene nishobora no kugutunga niryo tunga ese umuziki urashobora guteza imbere igihugu cyane cyane birabaho cyane umuziki ugateza imbere igihugu ari nk'umuntu w'amahanga yumva ati umuririmbyi uyu n'uyu akomoka mu gihugu iki n'iki n'iki akumva ati iki gihugu kiravamo abantu nk'abo biganatuma bamwe baje kugushima bari nko mu bihugu byo hanze nyene bamwe bashaka gushima abanyamuziki nandi ndi umunyamuziki ariko si bo babona jeje nyene ni benshi mu gihugu ariko yo umuntu yibereye nko hanze nyene dufate nko muri no ba Amerika naho turimba ikirundi ariko ntaco ko mbavanye n'abayabitahuye bikamutuma yo kumva nisiguro yavyo rimwe kubera biravana n'ahantu n'ikintu abayumvamo sasa kenshi rero iyo yumvise ko mu gihugu iki n'iki hari impano biramunezera cyane arashobora no kuba yo gica gufasha iki bigatuma igihugu cyawe gitera imbere kuba umuntu yagufashije gusa igihugu cyawe kikagera kure kikaduga muri make kigatera imbere indoti ikomeye ufise niyi indoti ikomeye mfise nuko nabo umuririmbyi ko nshaka gushika mfise indoto zo gushika kure aho abantu benshi bashaka kumenya bakamenya ko izina rya Divine MG rikaduga so bakankurikirana bamwe bashaka kuva bo vyumvamo bakamushaka kunkurikirana nanje nkamera sawa wibaza ko kure ushaka kugera ari hehe kure biravana n'ibihe nzoba ngeze mu ico gihe kuko kure je numva ko ataha hariho benshi bafise ibitaha hanze no mu rugo ariko n'isaha bakirondera ntaryama saa 10 niho bavyuze agiye gupambana kandi wowe ubona ko umengo ni bien wowe ubona ati cyo mu buzima nk'ubu bujyano baje mpiriwe ariko wowe ugasanga we nahari nitiro nasinzira kubera aracari kariruka arondera kuburyo usanga n'ababosi bamwe bambere mu iki gihugu canke kwiyisi yose atigera ryama yego afise amafaranga afise byose gusa ntaryama ese aryamye biga afise bikirikiranwa nande nuko bayagiye gukontorora bajya bamwe bari muri iyo business yiyo ni nk'akazi kuko aryamye ntawe ndiyo bikurikirana kenshi rusanga umengo nta kure hahari umuntu gumakora vyibura hazoshika bikanyiraho niho kura zobageze hazobishimira Imana kuko nawe sivyo bazoba yavyiha ikindi kibazo gikurikira ese bishitse ukagera ku ndoto yawe uvuga ati basi iyaje ngerageje kurabiye nubwo utari kurayitubwira neza tuje ndifuza kurabo ngaha mu Burundi yo mu legend canke abo barindi bariko baraza bagezweho nk'abari Noji ba Fernando n'abandi benshi ba Dramati bande nabande shaka kuvuga ati jewe mwaba ariko baraza je mu ba legend ba Fizo ba Roriro ba Kidumu bande ba Sabi bande shaka kuvuga ati je ngaha kuko nogiri bakwa nkaronka korabo je ndumva yo kumenga indoto zanje nobandi ko ndazegeza cyane nobandi ko ndazikabaka yo bariye korabo ipfuza so Big Fizo cha Fernando tu abarindi ndabafana cyane nshobora kuba numva ko korabo yabo yogira hamwe ishikanye hanze y'igihugu hanze y'igihugu yoshikaye kuko nabo ubwabo baramaze gushika hanze y'igihugu bisigura ko nanje ngize korabo nabo nashaka gushika kure nk'umuririmbyi uvuga ati je twokorana hanze y'igihugu nawe pana ngo nawe n'uyu se babateye imbere cyane ndumva ko kubashikira nka Diamond tu ndamukunda cyane ndumva ko nawe shonshikana nkawe tugakorana no bashitaho numane nagishaka ese muri uno muziki vyamabishika ukumva umenga wowe rimwe gusa ntizogira umutima ukomeye kuko umuntu yafise ico karagwanira ageza kigwanira mpaka akagitsindira sinumva ko nocika intege gusa byose nubwo vyoba nkavyumvira bikigwa n'abantu batuma abantu bamwe baza bakaguca intege ariko nta mpamvu yo kumvira abantu nimba sinumva ngo je ndumva ko umuziki numva noheba tu ndawufata nk'akazi ntacurampemba
ariko hamwe hamwe urama abantu bamwe tu arashaka kuntahura rero numva ko umuziki tu sinshaka kuwuheba ndawiyumvamo cyane. Yeah. Ese biramaze gushika Yeah. mugakenera management bivanye n'intambamye zimwe muhura nazo? Na cyane kenshi muri entertainment y'umuziki wumva kenshi ufise management izogira aho bishitse cyane kuko hari bimwe byo korohera ariko kuba ari wenyene kenshi bikugora bavuga ati iyo ndose management ho byogenda neza kuryo ukora cyane kugira ngo basiko nka management kubera ntabwo ubwawe sibuja kwirondera ni kurondera kubera ibikorwa niyo mpamvu dukora cyane. Yeah. Ese gukora cyane ku muririmbyi ni gute? Gukora cyane ku muririmbyi no kugerageza uko ashoboye. Nimba imiziki yiwe yasanzwe akora akayishikana kure byibure akamenyekana akamenywa na benshi canke mvuze ngo muzashoboye no kuvuga aho wenyine ubweze ubwatahave nta bundi buryo mfise bwo kuba noshikana handi dufatire nko ku mafaranga ayo ni bimwe mwese amafaranga menshi iyo ufise amafaranga make ukora ibikuranye na make kandi ibya make navyo bishika hagufi rero niho uvuga ati ubaye ufise uburyo bukwiye ukora cyane kugira ngo byibure bakumenye bumve bo kumanaginga ariko bikanga rimwe kubera ko uburyo bari bukeya cyane. Hari ababoss bariko baradukurikirana ngaha bafise umufungo bashaka kugufasha nirihe banga wobibira kugira bakurihire nk'umuziki mwiza canke ikintu ciza ku buryo n'umuntu akibonye avuga ati ewana iyi ndirimbo irakaze? Je banga no bibira nuko bimaze kuba cyambere umuziki nabwije ndawufata nk'akazi maze kuba rero nabishitsemo tu akanyakira bakanshiramo itahe nyene ndibaza ko batohomba cyane kuko no tuma bitera imbere byibwe bikangaburira kubera nabo nabanda bafise kuba ndabanda bafise byo tuma nanje nshobora kubaho kandi nabo nta ruhombo bibonamo kubera ko nokora cyane ko nshoboye kubera by'umuziki ndabyumvamo cyane. Basigurire nuhe mu direct nuhe mu producer mbega niyihe system bakoresha kugira iyo ndirimbo baba bagukoreye ishobore kubinjira? System ukoresha ukuvuga namaze kuba nayikoze ko biri kose shobora kuba kuri jewe yo bimeze neza kuko ndinze ndayisohora no kuno bantu biryoshye ituma basi numva imeze neza ariko cyo tuma nawe yo binjiriza nuko bogerageza bakashikana kure byibure kuri YouTube bakarondera ukuntu ishobora kuduza amavyuza akwiye kagera aho YouTube nayo igirane ishobora kuba numvise ko YouTube irahemba iyo bibaye ibyo bakandondera amakorabo tugakorana n'abandi byibure YouTube ikandanye kaduga nyene hamwe yo bimaze kuba byinshi wamaze gukora cyane baronkama awagivaye n'indi mbo barakoze kaje bimeze canke nyene bakatandondera n'ibiteramo canke cyashana ibiteramo tu akangiza na make gusa kaboneka kandi nayo yo kwinjizwa kubera ko iyo mpano mba ntayifise yumva nanje sino ivyo ukunda kuba n'abafise iyo mpano cyo tuma nabo batuba bahonze kuko iyo mpano ni yanje ndavyumvamo. Ati iyo mpano ni yanje cyenda byumva mu by'umuziki aba boss nibaze dukorane hama banteze imbere nanje nteze imbere ibintu byabo bishitse bakakubaza ati vyuze ziva he wobasigura ko vyuze ziva he? Vyuze ziva mu gukora cyane kwabo kuvuga ko bogerageza bakansabira amapromo amwe ku maradiyo ndetse no ku binyamakuru mwebi ku banyamakuru bakampromotinga amashusho media yose nkayacako biciye kuri bo kubera ko bafise uburyo bashobora kubikoramo bigakunda je nuga ntobyishobotse iyo bigenze uko rero bakampromotinga ku mbuga zose binyamakuru ndetse n'ahandi ibintu byose bituma abantu bamwe n'utarakuza kumenya kubera ko akurikira izo imbuga zose rero umaze kuba zikoresha ntiyo bayonyobewe amaze kumenya yukurikirana ibikorwa vyanje amaze kubikurikirana yoja kuri YouTube kandika Divine MG hama ko ibikorwa vyanje indirimbo ya mbere yitwa Pose n'ibindi bakabibona n'ibindi byokurikira gusizo n'indoto z'ukuntu vyogenda biramuze bigenze uko amazu ziyoboneka kuko boza gukurikirana umuntu kwege narose promo hari abatari banzi nyene gusa bomenya ku mpamvu yuko narose management. Atabadasanzwe banzi kubera management barashobora kumenyeraho uyu yitwa Divine MG
n'ayandi menshi asanzwe yitwa. Yatugende ngaha muri JCTV yaje yatuzaniye umuziki we by the way witwa Pose. Igice ca mbere naha twe kirangiriye, ariko tugire tubandanye ikindi gice ca kabiri twacise ati inspiration time. Muri inspiration time turaza guha umutumira akaryo ko kudushikiriza inzira zimwe yaciyemo zibabaje, mugabo muri uno mwanya agire yespire abaririmbyi bataraja muri studio, bataraba abanyamuziki. Abo rero bakeneye inama nyinshi, ariko twe tumuha akaryo ko kuvuga zitanu zonyene. Hari ibintu byinshi waciyemwo biraguca intege, wagira bivuga bimwe, ariko ndazi hari ibindi wibikiye utatubwiye. Mugabo rero hari abandi baririmbyi bashaka kuja muri studio nkuko we wagiyeyo, barashaka bavuga ati ari nakanimba yagiyeyo ibyamugoye nibi. Reka natwe tubikora uko. Hoba hariho amategeko 5 canke amabanga 5 ufise wagendeho ugira uje muri studio yagufashije canke wabwiwe n'abandi. Ushobora kwespira abandi bantu ngaho kavuga ati abaririmbyi bataraja muri studio bakwiye kwitwara uku, bakwiye kwerekana uku mu kibano kununku, kubera biraboneka yuko ahugeze. Ashobora kuza wambaye neza kana ata management. Ashobora kuba ufise aho ubaye. Ashobora kuba ufise n'ibindi bintu twe tutazi ukora biguha amafaranga yo kurya kugira ubandanye ubayeho ngaha mu gisagara urindiriye nawe nyenyeri yawe yake. Ese abarindi bataragira ako karyo nkako ufise uba hano iki? Ibintu bitanashaka guhanura abaririmbyi cyangwa nk'ibanga nkashobora kubabwira ati iyo ushoboye gukoresha ibi bintu bishobora gutuma ugira misti tena ukanaririmba iyo wumva ubishatse. Icyambere na mbere kenshi bamwe nanjye zarambayeko, ariko si cyane ko nanjye nanzi ico ndondera nashaka kumva ko noshobora gushometa ibyo nkasohora umuziki. Rero byiza nuko banza bakamenya ati nyima afite ico nshaka ntingezwa gukoresha uko nshoboye kose, kuko nshoboye kose nuko nukumenya ati nyimba muri studio je ndagenda baza kansaba amafaranga. Amafaranga ndinda kuyarondera. Nyimba ni namafise amafaranga ariko ntafise basi indero muri jewe ntashobora kugenda nitwara imbere y'umuntu neza. Amafaranga rundi ndacakumarira kuko nubwo amaherezo yariha ugakora ico kintu cawe uhagikurayo muri studio ndirimbo ukayikurayo, nta kamaro byo kubwirira ubaye titwaye neza kuko nitosubira ntibazokwakira. Benshi bakunda amahera cyane cyane aba producteur, ariko si ngombwa ngo nuko witwaye ko se ngo nukujanya amafaranga ngo bayakire. Afise imico itandukanye. So banza ukamenya ikintu cyane cyo banza ukamenya nuko rondera amafaranga. Basi nyimba ari maka akakongerereza akavuga ati uyu muntu ko yitwaye neza imbere yanje akaba afise make cyangwa atayafise afise vraiment afise ko yitwaye zanjoye akaba yo gukorera kwiyo mpamvu. Jeje kintu cyambere bakwiye kumenya nimba aha avuga ati jewe ko ibirawo byongora ku amafaranga, ariko ico naco uzokironka kuba yo gukorera, ariko bamushikiriye muri studio yawe kamubwira ikibazo ufise ntazo gusanga muhira. Nibahaguruke bamenye ati jewe nimba ngomba gushika mu muziki nkaririmba nyene nkumva ko bimpa amahoro, nimba ari byo bibaye mu amahoro ahari hose. Akwiye guhaguruka akamenya ati reka ndondere ukuntu nshobora gukora umuziki akaja muri studio. So cyo kintu cyambere ashobora kwitwararika kugira ashobore kuba yakora indirimbo yiwe. Ikindi kintu cya kabiri, hari abantu bamwe baguca intege kugira ati nubwo ugomba gukora umuziki nta kamaro birimo. Abafise abakozi bakoze imiziki barahari, we nibite ko abavyo bavuga aho bibaza ati mbese nanje naja gukora umuziki zoshika nahantu zoma amahoro zotuma numva nezerewe nkabaho neza, kuko kuba byotuma ubaho neza ukanezerwa nuko bana ubikunze. Umaze kumva ati okay abantu ibyo bavuga biko bituma ntumutwe abura bihoza. Ikintu cya kabiri ushaka kubanza kumenya ukiretse kwihoza abantu bumva ko bo utuma udakora iki kandi wo gikoze. Iyo mbwiye ukiyumva mu gikore. Ikintu cya gatatu ubanza bakamenya nuko banza kumenya ati bese kwandika indirimbo birameze gute, bimeze gute, twara umwanya ungana gute, iyo ugiye kwandika indirimbo bigenda gute, iyo uko wimvira indirimbo ubifata gute, uvyumvamo gute. So umaze kumuga kwiyumvira ko umaze kuja muri studio nuko umaze kumenya ati mbese kwandika indirimbo bimeze gute, ukaba wumva ko kwandika ukanaririmba abantu bakamererwa neza bagatahura imwe muri ivyo. Ikintu cya gatatu uko ukwiye kumenya mu bijanye n'umuziki. Ikintu cya kane ni kumenya ati ibintu nanditse bitanga isiguri yihe. Ntuze kwandika ibintu biza gutuma abantu bumva atamahoro bafise, ahubwo andika ibintu bituma abantu bonyine ubwabo bagira amahoro. Bumvise ati uwo muntu yaririmbye ibi bikamuha amahoro we nabwo ati yubaho ahari hose ntaco bafise yo kubwira canke yo gufasha, ariko birashobora gutuma yumva ko ayagukunze tu
ataco gufasha gusa akavuga turya mwana Imana imwezagire naho kandi Imana irakandika avuga ati umuntu kwera ashobora kuba akunzwe. Ikintu ca gatanu ariko ushobora kumenya nuko iyo umaze kumva ko wa muziki wawe ushobora kuwufata nk'akazi, fate nk'akazi nyene, nk'akazi uvuga ati jewe vraiment vyankiye umuziki niho nzoraba ibindi bintu nkora. Gusa mu gihe ukivuga ati ndashaka umuziki shiramo inguvu nyinshi, ntiwiyumvire kuja ku ruhande canke ngo ukora ibindi bintu vyotuma bigutesha umutwe, wumva umuziki ukesha vyanka kandi vyagira bikunde. Komeza bizomera neza, ikintu bahanura bakomeze nyene ku mutima bizomera sandazi. Ati bakomeze kugumya umutima bitware neza bagira indero ndundi cyangwa indero bagendera indero rundi Na cyane cyane bashobore kubaha abavyeyi babo. So nibyo nyene nibyo kuko umuntu ubereye aka kanya canke aho ugiye kuhasanga ico umukeneyeko n'umuvyeyi wawe ko inda gukorera aba nyina gufashije nk'umwana wiwe kuko we nawe ntaco gukorera utamufise binda winde kumufise uwo muntu agukorera ico kintu nibwo ni nk'umuvyeyi wawe tu okubanye ne abantu bose. Ati kubaha abantu bose. Cyari igice cya kabiri twacise inspiration time. Aratuyagiye byinshi agiye atubwira ati bogira indero bo kwitwara neza mu kibano hama bakamenya kwandika umuziki mwiza, bakamenya kwicisha bugufi, hama bakamenya gukoresha imboga babivuze kuri cyo nyene gishobora gufasha gukoresha imboga kuzikoresha ariko rimwe rimwe wewe biragutuma wumva umeze neza. Ibyo bintu bituma ubapoze ko uri bize n'ibintu byawe, uri bize n'ibyawe nimba ukoresha imboga kiri mu bituma uba wumva nyine umeze fresh naco ngikoresha. Ariko sibaze ngo habe ara naho bigora kuronka izo mbuga. So asanga na telefone agira nizo mbuga zikura. Yaza kurondera abashaka kumufasha gukoresha izo mbuga agatanga amafaranga kubera aho bafite amatelefone kandi baba barayagutse cyangwa amashini. None ayo bigenze ukana yoshagira gute? Niko gwe kwisha bugufu kamera ati ushaka iki gusa nyine cyane nyine ukoresha imbuga birakenewe kuko nivyo zotuma ashika hamwe kure aronka bamwe bamumenya batari bamuzi akaronka nayo amavyuzi kubera ko yogisha mufasha ejo ushaka ejo. Ese ushobora gukora umuziki ata telefone ufise? Uko kubera ko umaze gukurikiza amategeko yose agenga umuririmbyi afise indero ndundi nko bizwe ukakoresha amategeko yose umuziki ushaka gukora kuko bagenda umuntu kumutura ikibazo ufise si bose bafise imitima mibi benshi barashobora gutahura iki canke kiriya akumva yona gukorera iki kubera iki ufise indero ndundi canke avuga ati uwo nkorera iki nanje nkagukorera iki hakaba ikintu yo gukorera kubera ko nawe afise ikindi kintu byibure wona mufasha canke ukamushigikira avuga ati ngumiriza aha nanje ndagukorera ibi kagenda sawa. Biraboneka yuko uyu muririmbyi asanzwe afise ibintu byinshi amaze gutahura mwigeme. So cyari igice cya kabiri ciswe inspiration time. Ntawe w'ikintu ciswe umunezero kuri wewe gisiguye iki? Ikintu ciswe umunezero kuri kimaziki cyo kimaze kuko iyo binze bishikira nkanezero bituma ngira amahoro nanje mbapoze iyo nufise umunezero bifise iyo byo byaturutse ari we wanezerewe nyine umeze gute? Nandezerewe ndaseka nanezerewe umuntu ambajije ikintu ndamwishura nihuse bikamera sawa ariko ntanezerewe nta kintu kimwe ushobora kumva no kwishura kuko ubwa mbere ho mba nibereye mu bindi hari ikintu kiba catumye ntanezerwa urozo. Ese bishitse umuntu agashaka kumenya igihe uherukira gutwenga neza pana bya bintu byo kuvuga ngo by'amaranga mutima kuvuga nyine uti uyu munsi kweri nararyohewe cyane kugwego nagenda nibura hari habaye ikintu kigeze kuba nkatwenga nyine nkavuga ati tegeye ko uyu munsi nararyohewe sana. Byagenze gute? Ni igihe cya mbere naja muri studio gusa sinavyerekanye gusa mu bwanje muri jewe no banezerewe cyane kuko naje guhura n'umuproducteur twacizo benshi baramuzi tu yemera kunkorera indirimbo turayaga turahuza tumirwa neza cyangwa rya mbere nari ngiye muri studio ariko ntivyabujije ko indirimbo yanje ikora neza kandi akanayisohora akayima tarinze ngo nuko ngo narinze kugenda n'amatagisi ngo ndamuri kuko mfise iki canke iki ariko nagiye nkashikira we nkamubwira ngene bimeze nkamuha
bumwe mu bushobozi nari nifise bwo kumuha kugira ngo agire respect yo kuba yonkorera igikorwa kizima byaranteye umunezero cyane numva kirandyoheye cyane nabwo nagiye gutahura ko uwo muziki ndiko ndakora mugeno ndi mu muziki hose ndi mu bijanye n'umuziki nzoba mfise amahoro nzoba numva neza ndyohewe meze neza byibwe n'umuntu wese wafashiriza mu muziki akabanza akamenya ko aricyo kintu cya mbere kimpa amahoro umuziki nko wishize ukamenya ko ujya mukobwa mukundana umwe watu yagiye ugasanga ntagukunda uca witwara gute nko muri uzi nyene ko mukundana byonze umenye ukuri woca umupfanga woca ubiva woca ujaye nobaza ukwiye kumenya kwiwe biravana nuko ariwe babimbwiye kuko ari kubwirwa n'ukuri n'abandi bantu ukumva biri ngombwa ko banza kumubaza ugasanga sibyo canke uko kuri biravana n'ukuntu kwaba kwaje ari waje akabimbwira nico hitamo kuba pose nico nakerereye iyo ntuze ya pose ukuvuga yo byanse nyimba pose tushugira ntabwo ni wogira ntandi mugenzi noba nkeneye kuko aramutse aje sije no kuhitegeko umutima wanje niwo wobimbwira ati buryo muntu aje gusubira mu kibanza ryavuyemo niwe mukwiye kuba muri kumwe akanya kuri atari hari naje bati nanje kubera ibi nirutse mabiriya mutima utabikunze ntibikunda umunsi wa nyuma w'ibyo karamu ku ishuri hari ryari nje nakoze nta karamu wigeze wiba ntabwo nibyo karamu jewe ntayo wibye wewe ahubwo daribuze naratira ko tutagiye oya tugiye mvuze ko nibyo waniswe umusuma kandi kuba mvuze ko nibyo se kwango nabikoze hapi naratira ku ishuri bakunda kuguhanira iki ku ishuri ikintu bakunda kumanira ku ishuri kenshi bakunda kumpanira kuvuga kandi naradiranja kandi mukudiranja kwanje nararirimba nkaririmba ibintu rero ntazi n'ivyo ari byo nkashiramo nkaririmba indirimbo z'ivyongereza ibiswahili ntazi ngo bivuga iki ugasanga nanje nibwo ndiko naririmba sinzi ivyo ari byo gusa nkumva bimpambaye ikosa ryakunaniye guhera ikosa kuva ukiri umwana cananiye guhera wowe biciza ikosa kuva kera wamikora n'ubu gikora byase niri ikosa ryananiye guhera kwizera abantu kugira ngo buracabize yego prema ryananiye guheba numva ati none ningire gute ntugatiye kangerageze bizopfira aho bizopfira azobaraho nyene gusa ikosa ryo kureka kwizera abantu ikosa ryo kwizera abantu kwera cyandi nduva ko nguma nizera abantu umuntu wese uko ari umva no mwizeye ivyambwiye bivaye ngene nabimbwiye naho ubundi bwo kenshi umuntu si kumwizera ni ikosa ariko jewe biracandimo uracabizera ndacumva ko nokwizera umuntu wari wese kandi ese biramaze gushuka bareko haboreko nk'inzoga nyene byagenze gute nk'inzoga nyene nanyoye anywa inzoga nanjye sinamenya ko ngira ngo sinenze ko bihava biza kumborera nisanga naborewe nyene y'abantu ndamirwa nabi nyene y'abantu kubera ko waborewe utanga kubona ahantu uri y'abantu umengo uri kuntuze uri kurazama kenshi hari n'umuntu ashaka kuyibona yibereye nko mu bindi bihugu mbere ari mu bwato bukaze y'abantu ariko mwe n'abandi ariko nawe kandi ari mu mayoga nyene icyo gihe kenshi waborewe rero biragoye kweri usanga wibereye ahandi hantu hari n'ababigirira iyo mpamvu mu by'uburere numva ko naborewe ngo nza kuva ndahandi hantu n'abandi ushobora kubera ingaruka mbi kubera aho uri aka kanya utitaye kuha umutwe wawe uri ushobora kuhagirira ikibazo kubera ikintu uzi ntuba wifise wowe umutwe wawe wawibereye ahandi hantu mu vyumviro kuvuga ku mubiri wawe nta burinzi uba ufise uba wihevye umutwe ubora ahandi ushobora kugira ikibazo aho uhagaze ugasanga uguyeho mu kinogo ukapfunika cyangwa ukagira ikindi kibazo gituma ushobora kuba ku buzima byari bikunze gushikira abantu kenshi baborewe tu ni akahe kajambo ka nyuma nyene urangirizako akajambo narangirizako nuko numva ko abantu bose bashobora kuba baba badukurikiranye canke bashobora kuba bazodukurikirana bivaye n'umwanya bazoba bafise ndifuza ko badukurikirana bagatuma byibure ngera ku cyo nanjye noba nipfuza
muri bimwe bimwe nagenda avuga kirimo ikintu cyo bati ikintu ndifuza kugera aha canke byanse ariko ubwa nkabandanya nkaduga icyo kintu nifuza ko bamwe mu badukurikiye bo dukurikirana nyine nko babikoze bigatuma dushika kure aho twita kure kuko natwe tuba natwe tuzashika gusa dufite icyizere. Ni ikihe kintu wasaba JCTV? Ikintu nsaba JCTV nuko yokomeza kuzerakira abantu bafite impano byibure ikazana birabafasha ikababaza bimwe mu byo bakenera kuko hariho benshi bashaka kwakwirikana na JCTV bafise nabo ikindi kintu bashaka kuba bofasha imwe mu mpano ziba muri iki gihugu bakaba bumva ko bashobora kubikora bivuye ko babonye iyo biko birazanana. Ni ukuvuga ubaye kuri muri JCTV hakaba hariho undi muntu yibereye ahantu ariko akurikirana amakuru yagira aca muri JCTV akumva byiza ko yogira icyo avuze kuko ushobora kuvuga mu bintu bimwe biri mu byo yarakeneye kumenya akumva yo nagukenera nawe keshi byotuma umererwa neza canke na JC ikamererwa neza. Ndifuriza JC kuba yo bananikakira abandi bantu na jewe abaririmbyi nyene ikazira babaza imwe mu ntambamye bahura nazo byibure nabo bikabaha gutuza bikamera neza. Mwibaza ko ari ikihe kibazo je ntigeze ndakubaza? Ikihe kibazo tigeze mbaza? Cintaramvukamo canke basaho aho navukiye. Ibibazo utambagije ko benshi bambona ngaba ntibazi ngo umuntu ari ntaramba muri Muramvya commune Rutegama niho hantu jewe mva muhira niho muhiri wanje baye ntari mu kibanza niho mbandi baye ntari hariya mva ndi mu kazi muri studio cyahandi kuzamba ndi mu kazi ko bikoze. Yitwa Divine MG yari yaje kuturagira byinshi ngaha muri JCTV twe twari muri Talent Time aranadusezeye neza atubwira ati jewe ndabashimiye cyane muri JCTV kuba mwanyakiriye muzozemo hana kandi kanya hari abana bari ku muhanda bari hari batazi niyo bojana impano yabo kuyerekanira muzoze muza kubarondera twebwe turiyemeje nihagira umuntu aturondera tuzogenda ariko nataturondera twe tuzoja no kumwironderera. Twebwe ngaha dufise urukundo turakeneye iterambere ku gihugu cacu ku banyamuziki n'abandi banyatugenegene bafise byinshi bakora. Je mwari kumwe ngaha nitwa Mr. Love Babla Simba Babla Genge Songa Boy Double TNPT Ontology. One mission, one people, one kind of one target, one mind, one nation. Nobody cares, no risk, no story. Hasta la vista, hasta luego. Amaliske teka, amaliske meka, bakebeza. Ntawuzibira amazi. You know yari yitwa Divine J. So mwakoze cyane kudutiza amaso yanyu n'amatwi yanyu. Imana ikomeze kubarinda imikoshi, mugire partage. Mugire subscribe, mushireko n'amajeme menshi cyane n'amakomantere. Abatashoboye kukibona mubaha ama-link nabo bakibona babona ino mpano y'igihugu. Aba nibejo dufise bazoba bariko baraheka uno muziki wacu. Bless up, catch up, hasta la vista, hasta luego, catch up.